canke naje muri studio byateguwe na Holy Mountain TV edition igira kabiri. Ni kuri no munsi w'igenekerezo gindwi ukwezi kwa gatanu n'uyu mwaka wa 2023 canke 2023. Ntimwibaze ko ikirundi ntazi kukivuga. Tugiye kwakira uhiganwa wa mbere sinzi ko mu kirundi bavuga umuhiganyi bavuga gute, ariko ni ubuhiganwa ndeka mvuga iconzi. Tugiye kwakira umuririmbyi kazi akomeye cyane mu mwakira n'abashimeshi Benigne Marie Mukamusoni avyagukano tutangurana nawe kuri no nshuro ya nyuma yiwe n'ihiganwa. Inshuro yiwe ya nyuma y'ihiganwa tunakira yabikoze neza mu mahiganwa mu makasha n'amaze guhera kuva mu ijonjora kugera muri semi-final, ariko no munsi ni final. Tunakira urabona ko yacagiteguriye. Ndimo mubona muramwumva mu kanya, mutabizi mumuzi mumubona gutya, ariko ntimuramwumva, mumubona ku masanamu, muramwumva kuri Radio FM. Ariko kano kanya mugiye kumwumva akajikiwe eba witeguye gute? Neza? Uriteguye kuri? Mwavyumvise ariteguye kuturirimbira, kutunezereza kandi bigende neza. Asante sana, ni karibu. Sinoza ndafata umwanya munini cyane kubera ko ni benshi barahari, ariko kandi ibikorwa reka bigende neza. Tunakira munyemerere musore mumukomera amashi agiye gutora mikrofone. Uri
Amashimenshe kwa Mukamusoni, amashimenshe kwa Mukamusoni. Merci beaucoup Mukamusoni, merci beaucoup abamufashije bari baberewe nabo bavyambariye. Ahatama yitamo
byizigiro byo kubaho. Aho niraseruka aseruka uyu Yesu akakwereka inzira, inzira, inzira. Aho niraseruka aseruka akakwereka inzira, inzira. Uyu Yesu niwe nyishu, niwe nyishu y'ubuzima, niwe kuri, niwe kuri ko kwizera, niwe nyishu, niwe nyishu n'umuhamagare ntatetereza, niwe kuri ko kwizera. Uramuhamagara azoseruka, uramuhamagara azoseruka, uramuhamagara, uramuhamagara azoseruka. Yesu uramuhamagara, uramuhamagara
basabiye amashinanje. ngami kuvyizaho nkorera je ndiho kubwawe ubana nanje mana niwigero tererana umozakwa maso yawe kubukeye uko bwije ngushima kuvyiza vyinshi ukora wantoranije ngira uwawe uri Mana nkuru ngushima ibihe byose ibya kera byose byahinduka n'amaraso ya Yesu ubu mfise amahoro kubw'ubuntu ngirira ubu mbaye ishimwe ryawe niyo mpamvu ngushima kuvyiza vyinshi ukora wantoranije ngira uwawe uri Mana nkuru nayindi Mana musa niyo mpamvu ngushima ibihe byose
shukura wanora niju iru wawe uri mana nkuru naindi mana musa niyo mpamvu nzama ngushima ibihe byose niyo mpamvu nzama ngushima ibihe byose. Asante sana Fani. naragenda genze mu mahanga ndondera izina rirutse rya Yesu naragenda genze mu mahanga ndondera izina rirutse rya Yesu naragenda genze mu mahanga nta wundi mwami nabonye uko nk'ibyo ukora nta rindi zina rirutse rya Yesu nta rindi zina rifise ububasha nasanze urengeye icyo niyumvira nasanze urengeye ubwenge bwanje nasanze urengeye icyo niyumvira nasanze urengeye ubwenge bwanje biraba nkunda ukuntu bikora nasanze urengeye icyo niyumvira iyo uvuze biraba nkunda ukuntu bikora nasanze urengeye icyo niyumvira nta rindi zina rirutse rya Yesu oya nta rindi zina rifise ububasha nasanze urengeye icyo niyumvira nasanze urengeye ubwenge bwanjye iyo uvuze biraba je nkunda ukuntu ubikora nasanze urengeye ubwenge bwanje
byose biraba nkunda ukuntu ubikora nasanze uri Merci. Wow, wow. Ivyiyumviro vyawe niho wabanje kundemera kera hose nkiri urusoro unda kwa mama waruze ubana nanje ubikomeye no mu bihe byiza ubana nanje ubikomeye no mu bihe byiza ivyiyumviro vyanje ivyiyumviro vyawe niho wabanje kundemera kera hose nkiri urusoro unda kwa mama waruzi ubana nanje ubikomeye no mu bihe byiza ubana nanje ubikomeye no mu bihe byiza wakoze imirimo jewe umwana w'umuntu ntashobora ivyo nogeraho byose niwe ubitanga wakoze imirimo jewe umwana w'umuntu ntashobora ivyo nongerako byose niwe ubitanga nakizo pumbatura mu biganza byawe mwami wanshyizemo nanuwo hindura icyo wagambiriye ko gishikako birabaye ndabibayemo dushimye nango ni Yesu dushimye nakizo fumbatura mu biganza byawe mwami mu biganza byawe mwami wanshyizemo nta n'uwo hindura hindura icyo wagambiriye ko kinshikako birabaye ndabibayemo dushime ntabwo ni iherezo dushime naremwe mu ishusho yawe ntabwo nkwiye kwiganyira ibyiza n'urukundo
bizanyuma naremwe mu ishusho ntabwo nkwiye kwirwanira ibyiza n'urukundo bizanyuma ko wambariye singira ubwoba none ndashikamye nkubise inkoro zanje hasi ubwambe bwawe bushike ko wambariye singira ubwoba none ndashikamye nkubise inkoro zanje hasi ubugombe bwawe bushike ko nakizo pumbatura mu biganza byawe mwami wanshyizemo nta n'uwo hindura nta n'uwo hindura icyo wagambiriye ko gishika ko birabaye ndabibayemo ushimwe ntago niherezo ushimwe nakito pfumbatura mu biganza byawe mwami wanshizemo nta n'uwo hindura icyo wagambiriye ko gishika ku birabaye ndabibayemo ushimwe ntago niherezo ushimwe Wow, thank you so much. uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje ntotinya nde niwe gihome gikingira ubugingo bwanje n'indazo z'ibutsu nahinga bozosagaza ngozintere umutima wanje ntiwotinya nagatoye nahinamba nayovuka ikangwanya no muri yono rema yambwiye yuko inzitiro zanje
zihoza kw'amazi ijoro n'umurango kuko nzi neza kekeranya yambwiye yuko inzitiro iroza zihoza kw'amaso ijoro n'umurango Gozinere umutima wanje niwotinya nagatoyi nahintambara yobyuka ikambanya no muriyo jiwe norema naigabo kugwanisha bacuriye kungwanya kizogere chokimara no kandururimi rwose ruzamagurukira kumburanya zaruneza nacho kugwanisha bacuriye kungwanya ico kimara kandururimi rwose kumburanya zorunesha nacho kugwanisha bacuriye kungwanya kizogera ico kimara kandururimi rwose ruzohagurukira kunesha Zorunesha Asante sana mondeke nkora akazi kiwanje akandi ndakarekera abandi